kamera werekeze namwe ndavugira imbere ya kamera nibivugiresha ubwira abakunzi ba STV ndavugira imbere ya kamera jewe agitera zijya urabona zijya jewe ari ibintu ari Waridu yarandazi nanje kumunyisha ko namwemereye mana nje uramara maje balede none wiyagirize iki baza wewe uvuze ko amudiraze ava amezi ndwaraheze ndara ntaryamye aguma mbuza amahoro message yiwe ananyishuye sa imbere yawe nuko inava ngatanyishuye ambye ati sindagukunda apana nga umbye ati sindosaba kurondera sindagukunda sishaka kubuza amahoro siko je ndumwami w'abana siko ivyo nivyo wawe kumenya je ndumwami w'abana ivyo ni bisanzwe ivyo ni bisanzwe wabuze yabuze nyina sivyo wewe nunzana imbere ya kamera kandi nimuzosubire kunzana imbere ya kamera STV every story matters. Kunzi ba STV murameze neza bonjour bon après-midi et bonsoir bivanye naho muherereye nanje murabona ndameze neza uko biri kose uko bisanzwe murabizi ndabakunda muri abantu banje cyane murazi murandanje wo ku mutima ndabakunda sana murabona ndikumwe n'abayinvite abafite ndibaza murabazi uburyo bwanje hari umwami w'abana ibubavu bwanje naho murabona hari Marlene urumva twese tutwawe kwa Waridu Waridu mama vipi yo fresh umeze neza arasaba ko nzi ba STV abakunzi ba STV ndabaramukije muraho murameze neza ni bon amaraje ndashika ni byiza kumeze neza Marlene nawe Arani Marlene akubita kunuka abahungu babandi akabatwara amahera yabo nukuvuga baheruka bayamuhaye ntibasubira no kumubona irengero Marlene mambo vipi poa meze neza ego denda meze neza abafana ba STV abafana ba STV ndabaramukije amahoro neza murakomeye gushasha kubisa amateka uno munsi none ko watekereje je amanitekereje kimana yande rero ndabatera inkuru je baje kumamagara mu biro narinzi ko Marlene yegeranije amabuye yose yo ngagomba yanera ryari mwarabonye ikiganiro ukuntu yashutse ka amazi tugenda ni muvyihoje ni mubireke basha mubireke we ale bireke ibintu nk'ivyo ari ni mureke basha rero nagiye numva ngo yose arangucume ngo bisovye rero nahamfise ubwoba oya busingwana narabihebye ubora bihebye nikiki cyatumye cyane nuko yatuye kumwe na Waridu nubwo ntaramenye ikibagenza uko muri babiri igituma nabihebye ni kubera Waridu bambisi mwamubonye Waridu arakoze kuduhindurira umukobwa njira muhinduye gute ubu yaruze abafana barabonye kandi ndisire nawe cyo kiganiro wakiravye yaranyogeje urumva jewe na Ale twari twagiye kwishuza amahera ya Ale yaranyogeje no sarangira iyo ndondo nafise ubwoba kuko atangura twenguka nyene mu mwanya aradutera amabuye none ugomba umara amazi imbere y'umusheri wanje na sinakumara baje nukuri ari amadeni mbo sindiko ndakumara amazi n'umunsi wo kuri kurara twenga Imana ishimwe usigaye nitwengera umwanya wose twenga umwanya wose amaje nabonye usohora kubera nzugwana waje wipanda ati reka nsohoke sinjya majido nanse gumva jamba ikora musi aravuga ati reka basi numenye ndarambaye uku kuburyo nantera jido nzo navuniye mu mabi oya bijya byari byashitse jewe wundi sinahora ngwana kandi rubu sinkigwana amarero jewe wansohoye ndakwita abanyene nkuko namanitaba n'abandi sinzi ikintu amamagariye canke sinzi icyo bashatse kugira abakunzi ba STV hama we naje kugutora kandi na Waridu ni surprise ntavyazi cyo namuhamagariye nambyamperekeza ahantu nanje kugutora Waridu hari ikintu amazi imisambaza sana kuri phone kintu kitagira izina uwamahera ko wadushwimura no Amahera uje kukishuza umuhika ari bumunzi wawe rero nayo ndamuzanye Waridu kumwishura kwanza aremera ko ico kintu wewe kubera arakizi ko ndatsishura nuko natsishura Waridu bimeze gute cyangwa n'amakenga ivyo numwabazanije inbox bikaza kuri kamera cyangwa se bisanzwe biranangaje sivyo je nari nzi ko ndamuherekeje tubisanzwe sinari nzi ko mujenga ku makamera baje nari mazigiye kinini naboneka mu makamera urumva rero mu bisanzwe kwanza yagize kosa kunzana ngaho imbere ya kamera uko ni ibintu twaganiriye by phone
kandi urazi ko ku telefone bibagana abantu benshi siko nibisigura yuko yocaza kubivuga imbere ya kamera kandi ngaho yasarishije cyane oya vre yashuhiwe efuma batavyihoza avyihoza ndabivuga kubera iki ntiwihagarara ko ntiwiyemera wari kurantesta umviriza tofuma tubivamo kwanza tukavyihoza jewe rero ukuntu nanje ndafuha sinokwaca kamera mico mwampamagariye jeje nsubira inyuma uko nyene ndabivuge shasa ndabivuga jewe cona Jesse nyene ko abivuga imbere kamera yafuma vyihoza sivyo reka nwenga ivyo ntarumva nacho duga kwija kugira mgire sa ndakubaze kwanza Marlene igihe twabivuganye narazanye kamera none jewe niwe sindatahura ivyo bintu mwavuganye umunataho muri pie franga ugomba umurihira ry'amahera ibintu twavuganye kuva kiri muri Tanzania ndibazo urabizi muze Marlene twaguma tuganira by phone kandi rero naguma ndabimufosa amonyene ukuntu gusa jewe twaganira by phone nakuntu yocaza kubinsubiriza by camera yofuma zabatse kubi mviriza mureke basi kwashaka umutima ngubeshi ndamenyereye jewe saguhenya imbere ya kamera nyinshi kugira ngo nejo bundi uzokubona arenganya kubahe mviriza rega kuba umuntu je nabajije ugomba umwishurire ajya amahera ndabizi uramaze kumenya ivyo yakubwira uramaze kuvyumva bo ntabyo ndumva niyo mpamvu ushaka nuravyumva kandi nutakuvyumva niyo mpamvu rero Marlene ndagusabye ubivuge ndabyumve kuko bisa amatsiko yo kubyumva kandi ndabivuga ndamwegereye wazurindire kwaza sorry urumva ndakubwira wazurindire Marlene wazurindire kwaza none nka ale wazurindire umve kwanza wazureke kwanza Marlene ndagusabye ntuye gushavura ngo nsuke kwa mama sivyo umviriza rero jewe ale mukuna mukiganiro nabisanzwe jewe sivyo ivyo bintu nibikenewe ngamugambera ibintu umviriza jewe singa cyane none jina sinyeneye kwitiranya n'abantu urazi ko ale wamaze kuvuga deja wamaze kuvuga ale umva umaze kuvuga ale c'est-à-dire ko hari relation ndende bafitanye nani kumbe rero aho rengo badabivuge kumbe rero bijya wabikoze banzurindire jabe ico kintu ndakeneye kucumva siko jewe nimwandikiye gute nimba ndakwandikira sali mwandikiye gute sava uvise neza umviriza banzurindire sa mugi umviriza jewe ikintu kinangaje sivyo ni ibintu namwandikiye kuva akiri muri Tanzania kuyibaze akiri muri Tanzania yaraje mu Burundi ibintu namusavye nigeze abimwe ariko umviriza ibintu wamusavye shakumenya iki umviriza ari nakubwira sa rero ubu yamaze kuza mu Burundi tumaze amezi 3 sivyo tuba abagenzi gusa aba best basanzwe bashitse ku mutima umugenda ashitse basanzwe bijya bintu namusavye akiri muri Tanzania sinaronse amahirwe yo kubironka ari sérieux n'uburacari sérieux nari wewe warinje mu mutima yarakwishuje warinje mu mutima wanje ukabona ko ndisi naco basire kamane kuguma mu buja Marlene umviriza ndakubwira wabonye rakamaro siko jewe kumva yuko namwandikiye by phone nakunusa Marlene yo nsubiza ku phone none wiyagiriza iki basi kuri kamera umviriza wari kujena mangoma ndavugira imbere ya kamera nibivugiresha ubwira abakunzi ba seke ndavugira imbere ya kamera jewe agitera zigiya urabona zigiya jewe ari ibintu ari Waridu yarantazi nanje kumunyisha ko namwemereye none mbe ndabatera inkuru ico nico kintu hari ikindi wasabye ndagoye Marlene kandi rero ndababugize umviriza banza mumviza abakunze wa STV sivyo yaskize basi ni umunezero w'urukundo Waridu Marlene jewe umviriza jewe Marlene mana njura mara maje Marlene none wiyagirize ke akumara maje gute wiyagirize banzurindi basi canke ugiye ko ndakwitsidira mvuga ati anya imbere ya kamera ndabiheze sauf amezi ndwi ndibaza araheze man ayambwira namudraze by phone banzurindi jewe ko wamaze kubivuga siko wamaze kubishira hanze kwanje uracamukunda ariko umviriza ndakubwire me sérieux atankunda nabivuge nje mvuge ati ndabiheze sasa jewe ikintu ushaka kubaza wewe uvuze ko wamudraze
ava amezi ndwi araheze ndara ntaryamye aguma mbuza amahoro message yiwe none Waridu kubera iki ushobora kudraga umukobwa ugika kundanye n'umudansa wawe umviriza mu gihe je namudraze ivyo bintu sinari ndabizi ni kera cyane ntabwo je ndatangaye ukuntu yaje kumenya isu ubu kandi yaramaze igihe kinini ari nga mu Burundi yigeze abimbwira live ariko ndatangaye ukuntu yanzanye nga muri kamera uje kunyishuriza mu kamera men ibintu twari inbox umviriza mu gihe twari inbox bari kutumvuga ati Waridu je ndagukeneye inbox sivyo tuganire bya bintu twayanga nzoguhinyishura surprise ozo wandaguhinyisha utanabimbagije rero ndaguhayinyisha surprise ocu nzana mbere kuba guhayinyisha ko zama surprise wepit tugenda imbere ya kamera mvuge ko ndagukunda umwami w'abarandago avuga ati sindagushaka umviriza Marlene ndakubaze baza none cyagiye nakudraga kubera iki utamaye inyishu wambwiye ko bitokunda nakubwiye ati rindira ariko wigeze kumbwira n'ibitokunda ngo ekigagenda ivyakunda kwa nawe kumwe nawe diditi dufise uwundi none undi yaguhevye rero ucuza kuri tele cyane atsinzi wawe je ndumiwe je gusa ico nobabwira ko Marlene ananyisuye sa imbere yawe nuko inava ngatanyisuye umbwiye ati sindagukunda apana ngaha umbwiye ati sindosaba kurondera sindagukunda sishaka kubuza amahoro ibi bintu tubireke kwanza sivyo ari cigane no gipost okay urazi impamvu umviriza impamvu togiposta sivyo vie privée iyi ni vie privée yabizanye muri kamera yabishize en public okay rero ico no gusaba gusa ibintu birenga hiri kandi tuvyihoze ibi bintu tuvyihoze yo hama none murakundanye cyane sinamenye jewe rega Waridu kugupresenta imbere ya kamera jewe nuko nari mbuza abandi ariko barankurikira wapi mbwira aho arafise nabo yaririye Amahera cyane naririye Amahera ajya no subiraho ati twikundanire kandi bro yaje nyene man kumbe Amahera ya Ale mwarayasanye none none ubu friend gusa je nzi ko ari ubugenzi tu Waridu tugende ahantu neza mwijoro umviriza I got tanyo ya umviriza je cyo nanga je unzanye imbere ya kamera umviriza kumwemera kuri phone Marlene anzanye nga imbere ya kamera siko mukumva yuko ibintu byari inbox mugere ibintu byari inbox yari kumusanga inbox nyene tukavugana by phone hama ibintu bikagenda neza siko nimba ndamwemerera nari kumwemerera by phone gusa je numva umengo ntangorane kuba yabikubwiriye kuri kamera nuko yashatse nyene yuko bimenyekana umviriza none kubera iki mutizera abantu jewe ivyo bintu ngaje kandi je sinabishaka ivyo bintu byo kuzana amakamera uzakumbwira ikintu imbere ya kamera oya ubisanzwe yakiriza niyo mpamvu hamasaha uyu arabyanze ntubonye ko abyanze nanje ndamusezanje imbere ya kamera ntazosubire kundondera yani no kuri telefone ntase Waridu urabona ko wiyici umviriza nakubwire man jewe ndumwami w'abana siko je ndumwami w'abana siko ivyo nivyo wawe kumenya je ndumwami w'abana ivyo ni bisanzwe ivyo ni bisanzwe yabuze nyina sivyo wewe ibintu nzana imbere ya kamera kandi nimuzosubire kunzana imbere ya kamera Waridu Marlene none ibi mukoze nibiki urumva wewe uje gupresenta bace bakwihakana nani shaka no kumutesta kwanza kubera je nzi ko ari muri blague urumva gusasa uwundi musi nzoza kugutwanda kwereka message n'amaudio ducira urubanza sawa reka je nzabona abakunzi ba TV mwakoze kurabasho yamamuhira ubu ndusindamusuka kwa mazasho jo numiwe mwabonye ko nabuze ari byo mvuga mwakoze kurabasho ya Marlene na Waridu reka tubihigisho turabiye bijoherera la prochaine ciao STV, every story matters.